Leta zunze ubumwe za Amerika komite yihariye y'abadepite ikora nkete ku gitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol yatoye imyanzuro yayo ya nyuma isaba inzego z'ubutabera gukurikirana uwahoze ari President Donald Trump mu nkiko mpanabyaha Thomas Kamirindi. Komite igizwe n'abadepite 9, 7 b'abademokrate na 2 b'abarepublikani batavuga rumwe na Trump. Imaze umwaka n'igice ikora. Mu myanzuro yayo bose uko ari 9 baraye bemeje irarega Perezida Trump ibyaha 4: ubugambanyi bwo kwiba leta zunze ubumwe za Amerika, gutambamira inteko ishinga amategeko Congress mu mirimo yayo, ubugambanyi bwo kuvuga ibinyoma no kuba inyuma y'imyivumbagatanyo. Byose bishamikiye ku gitero cy'abayoboke be kuri Capitol n'ibyo yakoze byose kugira ngo aburizemo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 2020 kandi abizi neza ko yatsinzwe. Kuri komite Trump n'abambari be bashatse gukora kudeta, bityo komite irasaba minisitiri w'ubutabera ari we mushinjacyaha mukuru w'igihugu kurega Perezida Trump mu nkiko mpanabyaha. Depite Benny Thompson akuriye iyi komite. There's one factor I believe is most important in preventing another January 6th: accountability. Aragira ati hari ikintu kimwe nk'uko mbyiyumvisha kiruta ibindi byose cyatuma nta kindi gitero nk'icyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kizongera kubaho, nuko biryoza abagikoze. Inzego z'ubutabera nizo zonyine zibifitiye ububasha kurusha iyi komite na Congress. Dufite icyizere gikomeye ko aka kazi k'iyi komite kazatanga inzira iganisha ku butabera, ku buryo inzego zibishinzwe zizifashisha amakuru dutanga kugira ngo zikore akazi kazo. Uretse Trump, komite irasabira kandi gukurikiranwa na bamwe mu barabajyanama be ndetse na bamwe mu badepite bari mu ishyaka rimwe nawe ry'abarepublikani bamushyigikiye mu byaha aregwa. Ariko rero ibyo komite isaba minisitiri w'ubutabera si itegeko kuri we, niwe wenyine ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubiha agaciro no kujyana ikirego mu nkiko cyangwa kutabijyanayo. Ariko abahanga mu bya politiki bemeza ko iyi ankete y'abadepite ari akataraboneka mu mateka ya vuba ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, komite yaganiriye n'abatangabuhamya barenga 1000. Inshuro 10 muri ibyo biganiro byatambukaga kuri za televiziyo zo mu gihugu. Abantu amamiliyoni barabikurikiranaga n'amashyushyu menshi. Komite kandi yakusanyije n'ibindi bimenyetso bitandukanye birenga miliyoni. Izashyira ku karubanda igice kimwe cy'imyanzuro yayo ejo kuwa 3. Ikindi gice kizakomeza kubibanga kubera amakuru arimo. Mu cyumweru gishize, umuvugizi wa Trump Stephen Chung yateye utwatsi komite y'abadepite yakoze anketi. Mu itangazo yashyize ahagaragara avuga ko imirimo yayo ari ikinamico gusa risuzugura ubwenge bw'abanyamerika na demokarasi, ati ni urukiko rw'abantu banga Trump. Komite izaseswa ku mugaragaro ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Inteko ishinga amategeko nshya yatowe ejo bundi mu kwa 11 gushize itangiye imirimo yayo. Urakoze Thomas Kamirindi. Intumwa za leta y'u Burundi zasuye kuri wa mbere impunzi ziba mu migi itandukanye yo mu Rwanda bazisaba gusubira mu Burundi. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Izo ntumwa za leta y'u Burundi zaje zirongowe na Lieutenant General de Police André Ndayambaje, umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu, ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutabukana impunzi babura amatari b'intara za Kirundo, Kayanza na Bururi. Mu biganiro vyahuje izo mpande uko ari zibiri, uwo yaje arongoye izo ntumwa za leta yamenyesheje abaserukira izo mpunzi ko abazaniye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Ubwo butumwa nuko abahunze botahuka. Yamenyesheje izo mpunzi ko atampamvu zo kuguma mu buhungiro kandi amahoro yarabonetse mu Burundi. Ubutumwa dufise bw'uko leta y'u Burundi yifuza cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano, yerekeye ibikorwa by'ubutunzi, yerekeye ibindi byotuma baguma hanze, ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu, kugira imigambi y'iterambere y'igihugu, nabo nyene biteza imbere. Dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, umuzigo wo gufasha izo mpunzi. Muri ibyo biganiro abaserukira abandi bamenyesha izo ntumwa za leta y'u Burundi ko icyabatumye bahunga kitarahava arico
gituma bakiri mu buhungiro. Patrice Ntadohoka serukira impunzi ziba mu miji yashimiye leta y'u Burundi yagize uwo mutima wo kuza kuganira n'impunzi, yaciye aboneraho gushikiriza bimwe mu bituma impunzi zidatahuka. Urabona hariho nk'abantu ivyabo bamaze kubifata, impunzi ziri hano, amazu yafashwe, amapariseri bari bafise yafashwe, amakonti yugaye, ingero nk'udufaranga bakoresha konti yugaye, amashirahamwe menshi amakonti yabo arugaye, hariho abafise amamanda ni kuvuga bari ku mikahe mpuzamakungu, bumva ntashaka kugenda bacamufata, kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yase yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri. Lieutenant General de Police Ndayambaje yamenyesheje izo mpunzi ko ibibazo byose bashikirije bazobishikana, kandi akizera ko bizotorega umuti abifuza gutaha bagasubira mu babo. Impamvu nyinshi zatumye bahunga ico gihe zisa n'izaheze, ariko bose ntibahunze kimwe. Hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba, yifuza ko ingorane ziwe nawe zova mu nzira, abafise ibibazo by'ubutunzi, ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye. Ivyo navyo nyene tuzobishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira, kuko guhunguka ushatse, ariko kandi n'uguhunguka umutima uri mu nda. Mu gihugu cy'u Rwanda cakiriye impunzi nabo nyene barashima urwo rugendo rw'abategetsi b'u Burundi. Habinshuti Philippe, umunyamabanga uhoraho mu bushikiranganji ivyo bujejwe harimo impunzi, yamenyesheje ko ibikorwa vyabaye kuri no wa mbere n'u Rwanda rwabikoze muri kahise, kandi ko byatanze umusaruro. Twanabaganije kuri experience natwe dufite, tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere, kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cya mbere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'iki gihugu bumugaragariza yuko icyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari, ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo buri wese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano. Iki rero ni ikintu muri izi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze, niyo ntambwe ya mbere kwiye guterwa. Tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi. Uwo munyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu Burundi yamenyesheje impunzi ko bazotunganya igikorwa impunzi zikaja kuraba uko bizifasha iwabo, zigaruke zibwira abandi uko basanze bimeze, kugira abagifise amakenga baronke inkuru y'imvaho bahawe nabo bizeye. Biteganijwe ko kuri no wa kabiri izo ntumwa za leta y'u Burundi zigendera ikambi ya Mahama zikazotahuka mu Burundi ku munsi wa gatatu. Kuva mwaka wa 2015 abarundi bahungiye mu Rwanda kubera ingorane za politiki zadutse mu Burundi barenga gati 74, uno munsi abarenga gati 34 bakaba bamaze gutahuka ku gushaka kwabo, nkuko ibiharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda rivyerekana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda kuri wa mbere urukiko rukuru rwumvise ubujurire bwa Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bamporiki uregwa ibyaha bya ruswa, yari yakatiwe gufunga imyaka 4. Yakomeje gutakambira umucamanza asaba kusubikirwa ibihano. Ubushinjacyaha ariko ntibukozwa uko gutakamba kwe, buravuga ko urukiko rwa mbere rwamuhanishije igihano gito ku byaha biremereye. Eric Bagira ubusa ari mu rukiko. Edouard Bamporiki yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yunganiwe n'abanyamategeko babiri, Jean Baptiste Habyarimana na Evode Kayitana. Umwitegereje ku maso, Bamporiki yaracecetse kandi arasa n'uri mu ntekerezo zidashira. Bamporiki wongeye kurangwa n'amagambo abumbatiye gutakambira umucamanza amusaba guca inkoni zamba akamugabanyiriza cyangwa akamusurikira ibihano. Yumvikanye avuga ko kuva yatabwa muri yombi na n'ubu yagize igihunga kidashira. Yakunze kugaragara yitangiriye itama atumbiriye ubushinjacyaha ubwo yabaga yumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaharegwa. Mu gihe uruhande rwa Bamporiki rwari ruzi ko rwo rwajuriye rwonyine, byaje kugaragara ko n'ubushinjacyaha bwajuririye ibihano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhanishije. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwiheje ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutahuje ibikorwa bigize icyaha n'amategeko ku cyaha cyo gusaba no kwakira ruswa. Bwabwiye urukiko rukuru ko hari ibikorwa umucamanza wa mbere atasuzumye kuri iki cyaha.
ubushinjacyaha kandi bukavuga ko urukiko rwamuhanishije igihano gito bumurega ko yatangaga amabwiriza kuri visi meya wungirije w'umujyi wa Kigali bwana Merari Mpabwa n'amaguru kugira ngo uruganda rwa Norbert Gatera rukora amayoga rufungurwe. Uyu ngo yari yamwemereye kuzamuha miliyoni 10 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko urukiko rwa mbere butasobanuye niba Bamporiki yaragize ubushake mu kwakira indonke. Buvuga kandi ko rutahaye agaciro ukwiyemerera kwa Bamporiki ko yakiriye miliyoni 5 z'amafaranga ya Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite kuko bitashoboka na rimwe ko yategeka visi meya ushinzwe iby'imyubakire gufungurira Gatera. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko urukiko nta kosa rwakoze mu gutanga inyito ya nyayo aho kuba kwakira indonke rukabyita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bamporiki avuga ko amafaranga miliyoni 2 yari yashyize mu modoka ya Mpabwa n'amaguru atarayo kumuha nka ruswa ahubwo yari aya Bamporiki nk'ishimwe Gatera yari yamugeneye ku buvugizi yari yamukoreye. Ayandi basanganye umukozi wo muri Hotel Grand Legacy. Bamporiki akavuga ko bagombaga kujya bayanywa amayoga uko icyaka kibafashe. Imvugo yabaye nk'ikurura amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Bamporiki yemeza ko yari afitanye ubucuti bw'akadasohoka na Gatera ari urwitwazo. Bukavuga ko bahisemo guhurira muri hoteli kandi mu cyumba cyihariye agamije kumwaka ruswa nk'uko yarasanzwe bimukorera mu mugambi wo kumutoteza. Bamporiki kandi yemera ko Gatera yigeze kumuha miliyoni 10 amushimira kuko yamuvuganiye umugore we agafungurwa ku byaha byo gutanga ruswa. Ubushinjacyaha bukibaza uburyo inshuti y'umuntu yamuha koka yabo nk'ishimwe. Abamwunganira bakavuga ko nta nenge ubushinjacyaha bugaragaza mu rubanza rwafunguje umugore wa Gatera. Mu kutamusubikira ibihano, umucamanza yavuze ko Bamporiki ari umuntu ujijutse bihagije aziza kirazira n'indangagaciro wagombye kubera intangarugero abandi, bityo ko kumusubikira nta somo byabitanga cyane ku rubyiruko yarashinzwe. Abamwunganira bo bakavuga ko yagaragaje ukwicuza gukomeye. Bamusabira ko ibihano yahawe byagabanyuka kandi urukiko rukuru rukazabimusubikira. Abunganira Bamporiki bavuze ko imbabazi zitangwa mu nyungu za rubanda. Bavuze ko u Rwanda ruri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi uregwa yagizemo uruhare rukomeye nk'umuntu ukiri muto yakomeza kugira urwo ruhare. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu y'isubika ry'igihano basaba nta shingiro ifite. Asubiza ku ngano y'amafaranga miliyoni 10 Gatera yamuhaye nk'agashimwe. Bamporiki yavuze ko bari basanzwe bahana amafaranga menshi. Yavuze ko nk'uko umuturage wa